so rero ntidushobora kuja ngaho ngo tuvuge ngo Red Tabara izotera Burundi nta Red Tabara izotera Burundi je niko ndabibona mu busesanguzi bw'iwanje Red Tabara izo nguvu ntazifise izo kuba yotera Burundi kubera yuko Burundi barabuzi ni giki cyatumye Red Tabara ivuka abantu bose barazi ko Red Tabara yavutse ku kajagari kari kabaye 2015 bamwe mu ndongozi bivuga uko bananiwe gukora kude bamwe mu ndongozi bari bahahamiye ubutegetsi barungika bamwe amaronko hama niho Red Tabara yavutse bamaze kuva ngaha mu Burundi barahabwa ubuhungiro mu gihugu kanone nakubaje ati ndege irashobora gutera Burundi ku bwanje nanje mbona ko bitokunda burya ntishobora kwinjira mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi idafise umuntu ayiri kuko mwene wacu twese turabizi ikiroberi icari cyo cyose gitegerezwa kuba gifise ifatiro n'itanguriro. Yes, hello everybody. Muraho mumeze neza. Make sure you subscribe kuri ziceno kwa zibiri. Ndavuga Emotion Talent TV link Arene Alu kumugwa media kugira ngo tubane tubashikiriza ubutumwa bugezweho. So turaje kugira ngo tudebate ku bintu biko biravugwa ntizo kubarambira ni just kudebata ku kintu mbona ko kira vugwa cyane ku kintu mbona cyatego abantu ku kintu mbona kumengo ariko je ndagifata nk'ikintu gisanzwe ego ni Red Tabara ubwo irashobora gutera Burundi cyangwa n'u Rwanda rushobora gutera Burundi rukaza mu ishusho ya Red Tabara. Nicyo tuje kuvugana ndi kumwe na mugenzi wanjye ngaha ni Mr Abdul Uwimana katumwakire cyane abanza abaramutse kugira ngo dutangure ikiganiro nyezina. Ndebo cyane bro. Asante sana John Babu. Umeze neza? Umeze fresh kabisa ndashima Imana. Ibintu byose bimeze neza cyane. Amahoro kabisa. Turi mu gihugu kirimo amahoro, tumeze neza, ibintu agafaranga kaboneka, ibintu bari sawa. Biba ari sawa cyane. Nizere ko abantu bose badukurikirana bameze neza kandi kiri nobwira abantu mu mbona kazoza kugira tuhagere nuko ufise agafaranga mu mufuko nuko umunwa uburonka icugirane ufungura ariko ivyo ntiwo bigera ko utari umukozi. Ndabigutse ko politike ya Evariste Ndayishimiye president wacu no gukora uri kinebwe uzokwama widodomba uri kinebwe uzokwama widodomba neza ko niko kuri uko niko kuri kabisa kongera dukeza mama Burundi yaratahukanye agashimwe kiwe kana Sozini abona i New York hari hameze neza kabisa bari bamwiteguriye ibintu bimeze neza cyane turamukeje cyane muvyeyi wacu congratulation agashimwe kanyu nako abarundi bose no musi nayigerekerezo y'icenda aza kuba ari ironda ubwongereza gutora kandi gashimwe twumva ko ari ibintu byiteka nagiye mbona inyanka Burundi zivuga amajambo menshi ariko hari abantu kugira bemere bizofata igihe brema urumva sina ngombwa yuko abemeza igikuru nuko abari kwarakora kandi tukabishima ababibona bakabishima abo barahagije abatabishima nabo n'uburenganzira bwabo kubera yuko abanyarwanda nibo bahora bavuga ngo nta kibuza inyombya kuyomba ngo nta ubuza inyombya kuyomba ngo keretse ushaka kuba nkayo nawe uje kuyomba nkayo so sebo ni batabishimye nakazi kabo igikuru nuko ababibona baba babibonye bati umubyeyi ari mu kazi kose kabisa nuko nibaza ko tuzogenda kumwakira zatiko mbo jewe novuga yuko ntegereza ejo rero amabisi ariko
haramutse habayeho igituma ntagenda twe tuzohakubera mwe muzohambere kabisa. Nabonye n'amabisi ya Bujumbura yose yatanguye yacafye ko mama Burundi n'amafoto gusa, umva biboneka ko abarundi bamwishimiye kandi abarundi bamwiteguraniye igishika. So Abdul, tugira dusesangure kino ikintu kimaze imisi kivugwa, ariko tugomba turabe by'ukuri Red Tabara irashobora gutera Burundi canke ni no Rwanda tuzoza mu ishusho ya Red Tabara amarutera Burundi. Turahera ku Red Tabara irashobora gutera Burundi kubwawe, urasesangura nongere sesangura ubibona gute? Mboje kubwanje manza Red Tabara iyihe ikorera ico nico kintu ca mbere twotangurira. Urabizi yuko n'abantu barabizi, twagiye tubivuga mu biganiro byinshi, tuvuga ukuntu Red Tabara yaforomewe mu Rwanda, hanyuma barangije bayirungika muri Kongo, mbere ikaba ari umwe mu migwi yajengereje abanyamurenge n'inka zabo. Sibyo? Ni umwe mu migwi yajengereje abanyamurenge n'inka zabo, kuko basi novuga yuko ni imwe muri mission Red Tabara yari yahawe. Ni ukugira ngo kuko urabizi yuko n'abanyamurenge barabyivugira cyane cyane, bikunda kuvuga abantu bo mu bita Kagara, bavuga ati FPR yavuze yuko ifise inzira igihumbi zizodukura muri Kongo. So rero muri izo nzira igihumbi Red Tabara yabaye imwe muri zo. Ivyo rero turabizi. Hanyuma nk'ubu jewe ndamutse mfise nk'abana, ndamutse mfise nk'umwana, hanyuma umwana abi wanje ndamugaburira, ndamwambika, ndamwigisha, hanyuma akaza agatera amabuye ku nzu iwawe, amena ibiyo by'amadirisha, hama jewe ndabibona, singira ico ndabikorako, ico woca wiyumvira n'igiki? Deja nico wiyumvira yuko ari jewe namutumye, urabyumva? So rero ntidushobora kuja ngaho ngo tuvuge ngo Red Tabara izotera Burundi. Nta Red Tabara izotera Burundi, je niko ndabibona mu busesanguzi bw'iwanje. Red Tabara izo nguvu ntazifise izo kuba yotera Burundi, kubera yuko Burundi barabuzi. Sivyo? Abari muri Red Tabara bamwe na bamwe n'abantu bari mu Burundi mu gihe cyose, barazi ico Burundi bushoboye, barazi ico gisoda cyo Burundi gishoboye. Ntibo kwigereza ko ari bo nkabo. Byase bikunze bategerezwa kuba bafise umuntu abashigikiye. Uwo ninde? Nta wundi. Ni igihugu cyo turashika. Bikamanze nakunganire. Mu busanzwe Red Tabara abantu bakwiye kumenya Red Tabara yabutswe ryari, ni iki cyatumye Red Tabara ivuka. Abantu bose barazi ko Red Tabara yavutse ku kajagari kari kabaye 2015. Bamwe mu ndongozi bivuga uko biri, bananiwe gukora kudeta. Bamwe mu ndongozi bari bahahamiye ubutegetsi, barungika bamwe amaronko, hama niho Red Tabara yavutse. Bamaze kuva ngaha mu Burundi barahabwa ubuhungiro mu gihugu kibana, niho rero Red Tabara yavuye. Red Tabara abantu bakwiye kumenya neza ko Red Tabara atari abasirikare babunyoye, kubera ko na bene gihugu b'abarundi bagiye bararukiritwa bavanywe mu makambi y'impunzi bari mu Rwanda. Ico abantu bakwiye kugisurira. Baragiye hariya babahenze neza ko bategerezwa kubasubiza mu gihugu, ko jewe ndibuka September 2020 aho bamwe bavuga ngo amatora ntazoba i Bujumbura, amatora azoba twaramaze kugera hehe i Bujumbura. Ugira biko ko byavuga. Baravuga ngo amatora 2020 tuzoba twagarutse i Bujumbura. Kugeza ni isaha
igihe Uvira ifashwe warabibonye babyina turaje abantu rero baciteze yuko Red Tabara ari go rukiro ariyo nzira y'amahoro izobashikana mu gihugu kuko hari abantu gushikisa habo bakicumva ko umukiza wabo ari Red Tabara urumva ariko nabwo ndabwira ko Red Tabara numuhari uri gukoreshwa na Kagame ku nyungu ziwe si umuhari uri kurakoreshwa ku nyungu z'abahunze igihugu sivyo numuhari kurakoreshwa kugira ngo umwibira agaciro kuko Red Tabara kugeza isa iri bamuye agaciro hari Red Tabara iri kiricirwa muri Kongo nkuko M23 yicirwa muri Kongo so nukuvuga ikirere aho ndagushigikiye harakanura nakubaje ati ndege irashobora gutera Burundi kubganje nanje mbona ko bitokunda urumva hariho ikintu nigeze kuvuga kuri izi mbuga ndababwira nti iyi Red Tabara Red Tabara ubona nka Red Tabara burya ntishobora kwinjira mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi idafise umuntu ayirimo kuko mwene wacu twese turabizi ikiroberi ico ari cyo cyose gitegerezwa kuba gifise ifatiro n'itanguriro aho gitangurira na basi ahantu gishinze imizi so rero muri 2015 baragerageje baraza barakubitwa benshi barafatwa kandi abafashwe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ico gihe Petero Nkurunziza umuhisi yarabivuze ati twarafashe ibigwanisho birenga igihumbi abantu bakoze amafunzo canke bigishirijwe iby'igisoda mu Rwanda hanyuma babarungika muri Kongo ku ntumbero yuko bokata bakaza ngaha sibyo ariko nagira ndababwira ikintu kimwe abantu benshi batabona muri ibi bintu naho turiko turavuga Red Tabara ngaha reka ndakubwire nagira ndababwire yuko Red Tabara si umutwe uzoza uje gutera igihugu ngo kugira ngo ufate igihugu ngo uhindure ibintu ngo ugirente oya inzi ntambara ukuntu zama zigenda turazizi sivyo ibi ni ibintu basi kubyihenda ko uburi umuntu adakurikirana cyane amakuru Red Tabara niyatera Uburundi ni Kagame azobateye Uburundi canke ni FPR izobiteye Uburundi bivanye n'ico FPR yifuza ku Burundi kubera yuko nagira ndakubwire ngo muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga binini kimwe mu bihugu bibangamiye u Rwanda canke FPR no Burundi ariko bifatiye ku ndongozi z'ico gihugu za CNDD-FDD urabyumva rero nukuvuga ngo u Rwanda canke Kagame canke FPR ko iyo tuvuze u Rwanda ahanini nya tuba tuvuze ubutegetsi butwara ico gihugu kubera yuko abanyarwanda si benshi wanashaka banashigikiye ivyo bintu sivyo rero FPR ikintu ca mbere yipfuza ngaha mu Burundi abantu batazi urabizi yuko nibo bafashije Kabila gushika ku butegetsi sivyo hama bamaze gushika Kabila amaze gushika ku butegetsi Laurent Désiré Kabila amaze gushika ku butegetsi hari ibyo bifuje yuko yobaha Kabila aravyanka arangije abasubiza mu gihugu cy'u Rwanda ariko burya yaranse canke yari twike nyine yaranse arabasezerera Kabila pere canke Fizi Kabila pere ndi kumvuga Laurent Désiré Kabila urabyumva yaranse arabasezerera arababwira ati so abanyamurenge baraguma ngaha hanyuma abanyarwanda bafite igihugu cabo ni batahe urabizi yuko James Kabari we ico gihe yari chef d'état major w'igihugu ca Kongo umunyarwanda bizwi neza 100%.
inyuma yaho amaze kubarungika bagize ibindi biroberi hama baranamwica. Barangije kumwica baca bashirako uwo bise Joseph Kabila, ariko bizwi neza yuko atari umwana wa Kabila, birazwi neza n'abantu babizi 100%. Yitwa Hippolyte Kanambe, n'umwana w'uwundi muntu w'umunyarwanda, ntabwo ari umwana wa Kabila. Ni nayo mpamvu yanse gukora yanse gukora yanse gukora DNA n'abana ba Kabila, kubera arabizi yuko si wa Kabila, asa amaraso ya Kabila. Kandi n'abamushizeho barabizi ko atari amaraso ya Kabila. Ariko impamvu bamushizeho kwari kugira ngo batware Kongo, abari bo baba abayobozi ba Kongo. Urabyumva? Niyo mpamvu ngira ngo warabyumvise yuko igihe cyose uyu Joseph Kabila yabaye ku butegetsi muri Kongo, hariho amafaranga yategerezwa kuriha u Rwanda, bivanye n'uko igisirikare cy'u Rwanda cyafashije gukura ko mu buto. Urabyumva? So rero uwiyumvira yuko Red Tabara izoza ngaha mu Burundi ikaza ihegekejwe na icyanke iri mu bitugu bya FPR yihetse mu bitugu yizanye ngaha ngo kugira ifate ubutegetsi, niyo yobufata. Abo bantu bose bari muri Red Tabara nta munsi numwe bazokwigera batwara igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kizoba gitwagwa na Kagame, nkuko babikoze muri Kongo. Ariko tukiyaho nyene Abdul, nibaza ko la supposition est toujours fausse. Nukuri kw'Imana ndabwiye abantu bari ngaha bamaze kubigerageza kenshi, barinjiye mu gihugu kenshi, ariko mwibuke ko ingabo z'u Burundi zabikora mu mwanya isasi kandi mu gacerere ntangere. Bibuka igitero kigeze kuba muri mu Cibitoki, abanyarwanda bashiye kuza mu ijoro bazanye n'ama night vision bakora igitero ku ngabo z'u Burundi. Perezida Nkurunziza yarabasubije, abasubiriza mu kanya gato, abageza no mu Rwanda arabinjirana hama basubira inyuma. No kuvuga ko ntitwoja ngago tuvuge ngo nubwo bugufata, kuko ntibikunda. Hari ibintu aba ari indoto, hari ibintu aba ari indoto kabisa, ahubwo Red Tabara ubwayo. Urazi none ndakuvuga ingetse ndaheza namba u Rwanda rushobora kuza gutera u Burundi, gwiyambitse impuzu za Red Tabara cyangwa gwiyambitse izina rya Red Tabara, birashoboka. Nkuko gwagiye muri Kongo gwiyambitse izina rya M23. Ariko no bagwiza ukuri, bamaze kubigerageza kenshi, barinjiye mu gihugu kenshi, byarabankiye kugeza isaha, byarabankiye. Nicyo gituma nama ndakubwira ati burya igisirikare cy'u Rwanda cyangwa izi nkotanyi zo mu Rwanda zirazi neza igisirikare dufise, zirazi neza ko atari cyo guta mu ndasa. Ahubwo bano bantu b'abajene ubwo ntibabeshwe, bakemererwa nkuko Colonel Nanga yabeshwe. Erega Colonel Nanga we bari bamubwiye ko bamuha ubutegetsi kugeza isara caburindiriye. Urumva rero no kuvuga ikinyoma cy'inkotanyi bacubaka uburyo bwiza, bakagushuka, bakakwemerera ibi na biriya, kandi bazi ubwabo ko bidashobora gukunda. Sinzi ko icyo kibazo ukibona, ubwabo baba bazi ko bidashobora gukunda, ubwabo baba bazi ko bidashobora no gukunda. That's why ubona babikora. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ubona yuko turi mu busesanguzi. Jewe mbafise ukuntu mbona ibintu. Burya ntuvuge ngo kubishobora koko barashobora kutabishobora, ariko bana ngo barashobora bishoboka, nta kibazo. Icyo si cyo ndiko nukumenya inzozi zabo n'inzozi zabo bazokwitwaza mu kuza, kuko ntibashobora kuza nka FPR. Kuko baba bafise abantu bashira imbere. So rero abo bashira imbere, abashirwa imbere niyo FPR, bo bibaza yuko izo bashikana ku butegetsi. Urabyumva? FPR hama yamara kubashikana ku butegetsi bagatwara. Mu bintu tumaze kubona muri iyi si, urabyumva,
umuntu arinze agufata akakuzana akagutereka ku butegetsi nibyo byabaye no kuri FPR kuko siyo yishize hajya niyo mpamvu ubona uyu munsi abazungu bayikoresha ivyo bashaka byose so rero umunsi FPR izoterura abantu ngo n'abarundi ngo bo muri Red Tabara ngwirabazanye ngo nibumva yuko yobazana ntabwo FPR yokuzana ku butegetsi ikoresheje amafaranga yayo ikoresheje igisirikare cyayo ngo nirangiza ngo igutereke ko ngo tware uri Yesu uri Bikira Mariya kandi bamenye bajya abantu bafisa ama reaction nka Satani uri giki cotuma nukuvuga ngo je nagira ndababwira ikintu kimwe ntubona yuko James Kabarebe yabaye chef d'état major wa Congo biramutse dufate nk'ubu biramutse bishitse sibyo ntabwo boza n'uwiwabo n'umukuru w'igihugu wo ngaha yobo munyarwanda ibyo ndabikubwiye kugira ngo amategeko ave Kigali urumviriza bana amategeko kuko umukuru w'igihugu yamaze kuba umukuru w'igihugu hari gihe ibintu bimwe abikubwiye utegerezwa kubikora uko nyene bikarangira ufashe decision yo kumwica ari gihe barashobora kuraba bakavuga ati ikosa twakoze muri Kongo byo kwizera umuntu twibaza ngo ni kijuju bikarangira duhinduka urumva ntabwo tuzorikora mu Burundi ubu rero reka dushireho umunyarwanda agaca bashiraho umunyarwanda akaba ari wategeko u Burundi ariko ibyo ntibizopfa binabayeho ariko ndakubwiza ukuri aba bantu bari muri Red Tabara aba bantu bari muri Red Tabara ntarahetse murazi ko Abdul ikintu ca mbere je nkundira abarundi hageze ku nyungu zabo sinzi kuvyibuka igihe ibigwanisho byashe mu nkambi ya gisirikare hari n'umuntu utanazi waramuhari ifite abarundi rero hageze ku nyungu z'igihugu hageze ku mutekano wabo bivanye n'ivyo babonye Abdul nico ukunda ahubwo je ndiyumvira Abdul nk'umunsi twebwe nk'abarundi bakinye gutera u Rwanda nuko ibyo kosa tutigeze tubikora nuko abantu turabanyamahoro urazi ko byo tworohera kurusha ko abanyarwanda baza kudutira uzi impamvu twebwe mu Burundi president yashimira ashoye kubaka ubumwe bw'abarundi unité nationale bize n'ikeneye mu Rwanda hari ubumwe Abdul hari kijya gihugu kirabamwe ubumwe bw'abanyarwanda ndakubwije ukuri hajya anya nk'umunsi bakora nk'ikosa ngo bashatse gutera u Burundi mu Rwanda ho turi iki kintu urumva wanashima ibombe zova hajya nyine hagati mu gihugu cabo kuko bovuga nti za nkotanyi zatwirukana za nkotanyi zatugeseza za nkotanyi zibuka bamwe abandi zikabibagira za nkota ndakubwije ukuri hajya ntibaze bakore je nimaze kubona ibiganiro dukora babiraba nibaze bakure mikosa na gatonya byo kwiyumvira gutera u Burundi oya kandi hari akandi kantu harabaza na Abdul ngo muri Kongo twatsinzwe ngo bafashwe kwezera urumva ngo mikenke ngo babegeje inyuma niyo propaganda barabagira nenda kubaza ibiri ko bibera muri Kongo uribaza kandi ibyo bibera ngaha mbega u Burundi muri Kongo ntibwagiye gutabara ngiri kurafasha urugo gundi mugabo wabwe burya uko utera imigere niko utera imigere mu rugo rwa ntibishoboka bashaka gusoma kagere kuvuga ateka ndamuri imbere nawe banatere hitatu kureka niruhirize urumva oya noneho nibaza bavyubahuka reka ndakubwire barashaka baranavyubahuka oya mugabo iconzi cyo bazokwibonera nibaza bavyubahuke ahubwo gusa nuko bene wacu bagiye muri bijya bintu nuko babwirwa ntibumve bujya FPR nayo irazi gukorompa abantu ikintu cyo gukorompa abantu mu bwonko umuntu ayihaye iramukoropa mu bwonko kabisa hagasigara amazira ntoki sino kubesha ko ntushobora kumbwira yuko aba bantu baba bafise ubwenge oyo wiyumvira yuko FPR Kagame uramaze kumubona ivya akunda none bro umuntu atwaye imyaka 30 umuntu amaze mu ntambara imyaka 30 atigera n'umunsi numwe habaho haramahoro urumva ntushobona icyo akunda
ntucubona icamuhaye ushobora kuvuga ati jewe uyu muntu ninamukurikirana n'ubundi bizokwama bimeze sibyo okay ntitwobabuza kuba ibyo bashaka kuba urabyumva ntitwobabuza kuba ibyo bashaka kuba mugabo ico no babwira n'ukuri nimba barababeshe ngo inkondi iravuga nukuri nta Red Tabara iriko iratera ngo ifate iki gihugu ngo bananga yindi rezo ituma abanyarwanda canke iyi Red Tabara itahura ivyirimo turakeneye ko bava ibuzimu bakaja ubuntu sivyo Kagame mu kiganiro yatanze rya video nabonye ryaravuga ngo hageze yaho n'ugwaruka rwacu rudutera imugongo ati kandi birashoboka ko bose bashaka kudutera umugongo sinzi ko iryo jambo waryumvise urabona abajene bo mu Rwanda bakoreshejwe benshi abandi barabona baguma bahunga harimo ababayago abandi batandukanye bapadirama aba ba Bosco Impaya ni benshi urumva no kuvuga iki barazi neza ko batemewe ijana kwijana wanashima n'ugwaruka rwose bishira kubatera umugongo so ugwaruka gusa urabona badandaza barabakinesheje bro bishira abandi badandaza babo ari bo nyene aba generale ibintu byose birajya mu Rwanda urabona ni byabo ese nuvuga ngo ni navyinshi kuko vyinshi byubaswe kuri Habyarimana sivyo wese ntiwari uri stade amahoro se Habyarimana yubakishije ajya amabaraso yubakishije none gukubura gabruga kuramo umucafu mu barabara tuvuga ngo ukoze ibintu byataye no kuvuga inkotanyi mu myaka 30 ningahe zitwaye nta bintu byatari cyakoze usibyo byakoze narashoboye kwiba byibira mu mifuko yabo narashoboye kwangaza abanyarwanda benshi kandi bataravye ubwoba niyo mpamvu ndakubwira hakijya gihugu nta bumwe gifise niyo mpamvu ntibazi bakore ikosa ryo gutera Burundi baciye mu mwambaro wa Red Tabara jewe n'ibibazo biteye ubwoba jewe reka ndakubwira ikintu kimwe ku by'ukuri ntabwo nifuza intambara mu Burundi mugabo u Rwanda ruteye Uburundi gwiyita Red Tabara canke ibyo bwo kwiyita byose kuko amanama bagira ibintu biramenyekana ingene biyegeranya ibintu biramenyekana kuko ubu unye mu myaka turimwo mu frere ntabwo turi muri ya myaka ya za 90 za 80 na ubu unye icyo ukoze cyose winyegeje byase bikunze gitegerezwa kuja ahabona rero jewe sinovuga ngo nibareke gutera Burundi hari igihe kuko gutera Burundi hari igihe bo butera ugasanga ahubwo niyo nzira izanye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda ijambo ry'Imana rigomba iranguka cyangwa umugambi w'Imana urabyumva kuko jewe ntakubeshe je ndazi yuko hari abanyarwanda bababaye cyane urabyumva hari abanyarwanda bababaye cyane so ariko ahanini burya tugiye no kuri ico nagira ndakubwire burya n'impamvu ituma FPR ishaka gukora ibi bintu burya FPR ntabwo ishaka Kagame n'umuntu adakunda kubona umuntu amusumba warubize ibyo bintu ntabwo akunda kubona umuntu amusumba ashaka kwama abona yuko abantu bose bari munsi yiwe urabyumva urabyumva rero niyo mpamvu iyo abonye Uburundi uko bumeze uyu munsi butwawe n'umuntu abantu biyumvamo butwawe n'umukuru w'igihugu abantu biyumvamo muri politike ziwiwe aba yumva umengo kuko n'umuntu yarasumbwe cyane yabayeho mu buzima bubi sasa agira gatroma ku bwonko gatuma yumva yuko ategerezwa kuba hejuru y'ibiriho byose kugira ngo yumve yuko anezerewe ariko kandi ibyo bintu yabari bibaye mu gihe kirekire kuko yabibayeho ashigikiwe n'abantu bamutumye n'aba boss biwe ariko aho ikintu jewe no kubwiza ukuri no kuvuga ngo wewe kuba Uburundi butekanye uko butekanye bimubuza amahoro ariko nivyo byari byiza kuri we yaba yarabizi
urabyumva nibyo byari byiza kuri we kuba Uburundi butekanye kuko Uburundi ntibwigera butera ibindi bihugu ariko kubera yuko wewe muri we yumva yuko umengo abantu bari muri iki gihugu umengo baramubangamiye umengo bariko bakora neza umengo bazotuma wewe abonekana nabi urabyumva rero bituma yumva umengo ari jene gose bigatuma yumva umengo arabuza amahoro kuba CNDD-FDD iri ku butegetsi mu Burundi ariko narabibabwiye CNDD-FDD ni umugambwe wavuye mu bene gihugu urabyumva bitandukanye na FPR yazanwe n'abantu runaka bakaza bakayitereka hajya hanyuma abanyagihugu bayo ikabakanga ikoresheje umunwa w'ingo urabyumva banzureke gato mbanze ngenda aho hantu so rero kumva yuko yo organize ibintu ngo byitwa ngo za Red Tabara ngo bikaza ngo bigakura ngo abarundi aho twavuye turahazi gituma uyu mugambi yo bawufise ushobora kumbwira abantu batarenga 10 bashobora kwica imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri abantu bari niyo mbare aba bandi bose bahungiye hari ushobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora kurya umutima amenyo kuko leta y'u Burundi yamiba musaba ushobora kumbwira ukuntu ajya umutima amenyo kuri aba bagabo iyo mugamba atawufise erega swat cyangwa ndabisasangura kukuntu swat hari ico yabemereye ataraba cyangwa hari ico yababonyemwe ashaka kumugezaho ibyo bintu bibiri hari ico yabemereye ataraba nk'ideni nabo hari ico bamwemereye ataramugezaho nagira ndakubwire yuko mu bintu nk'ibi byo gutera ibihugu cyane cyane nk'umutwe wa FPR Inkotanyi baba bafise ibyo bemerera abantu so rero nimba FPR ifise ibyo yari yaremeye kugira itera u Rwanda byase bikunze Red Tabara bari muri Red Tabara abarundi bo bari muri Red Tabara bafise ukuntu runaka bagurishije igihugu urabyumva bagurishije igihugu nitwashika tuzobaha ibi tuzobahana biri urabyumva kabisa urabyumva na cyane yuko none tuvugishije ukuri ico Kagame agwanira muri Kongo n'igiki ahanini imbo tureke zijya nzitwazo afise inzitwazo zibiri ni FDLR n'abatutsi sibyo mbo hanyuma ariko icagwanira twese tuzi namabuye y'agaciro none kubera iki atoba akeneye kuza kwimba inzahabu cyanye ubundi butare bwoba buri muri iki gihugu cy'u Burundi ari byo bimugenza kubera iki utibaza yuko navyo birimo bisigura rero yuko bajya abantu twebwe leta yacu dufise uyu munsi yariko irakora ibishoboka byose kugira ngo Uburundi butangure gutungwa n'ivyo bwifite urabyumva rero bariya baraje babigurishe babidandaze hanyuma twebwe n'ubundi tuzobandanye dusaba imfashanyo rega Kongo niko byagenze no kuvuga iki bobo ukuntu buca binjira ngaha CNDD n'umugabo w'Inyagitugu CNDD irica abantu CNDD ishaka gukora genocide y'abatutsi sivyo nabo bavuga ba Pacifique sizo propagande bagira ni ofete ubwi kurabera ni copy conforme à l'original nabyo byo muri Kongo rero nico gituma Uburundi ubundi bwababereye inzozi mbi bro Uburundi bwababereye indoto mbi Uburundi nibwo buntu bambere ahubwo bipfuza nico gituma ndakubwira sindaheza cyo ndakubwira abantu bose badukorera babwire burya dushima Imana ko twarose uwo mugabo ko twarose izi ndongozi aba bagabo baripfuje akajagari kuba ku Burundi imyaka menyezago imyaka myinshi nama mubona tujya tukaryama ukaja ngaho ona ukidoga ukarira ngo nta giturufise ukidoga ukarira ngo nta ariko amahoro n'umutekano yafise my friend
ni kubera izi ndongozi dufise ndabesha bro kubera ko izi nkota yenda kubwija ukuri zitupangira buri joro buri murango ziba ziko ziradukarikira ukuntu zoza ngaha zikadukora nk'ibyo bariko barakorera muri Kongo for sure. Reka nibutsa abantu ikintu kimwe, hariho umusirikare wo mu Rwanda yitwa James Kabarebe yarigeze kuvuga ngo umuntu w'umuzungu ngo niwe yabimubwiye ngo aramubwira ngo mwebwe ngo abatutsi ngo muri nkehwa muri bake ngo rero ngiyo muhunze ngo ubuhunzi bwanyu ntabwo butanga akazi. Urabyumva ntibutanga akazi ariko iyo abahutu bahunze kuko bo ni benshi batuma ONG menshi iyo hanze y'ibyo bihugu atanga akazi. Rero ni ukuvuga ngo nibaza yuko nabyo mu byo bariko barakora kubera yuko bafata yuko mu Burundi hariho abahutu benshi niko babifata hanyuma cyane niko babibona hama bakavuga bati kandi n'abandi bantu bo mu bwoko bw'ababantu n'ibiki bose ibihugu igihugu biyumvamwo gusumba uko bokwiyumva mu gihugu cy'u Rwanda no Burundi. So uburundi CNDD-FDD iramutse itakiri ku butegetsi abo babantu bohunga cyane hanyuma bagatanga akazi kuri abo ba bosi bacu. So rero kimwe birashobora akazi kwa Macron ugatanga akazi ajya ONG yabo akaza gukora. Erega ibi bintu by'intambara mu fere biba birimo inyungu nyinshi. Kubiraba uramaze kuraba visa z'abakongomani azikora kubura umukongomani ntibinagora urumva ko ibyo yavuze ari erega nivyo hanze hari abakongomani twebwe barungiswe n'aba bagabo urumva reka tubivuge neza ko aba bagabo b'abakoroni bafise abakozi benshi bavuye mu Rwanda bohererejwe na FPR inkotanyi agatako n'amabuye y'agaciro kubera yuko henda kwerekeye ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya burya muri Afrika hatarimwo intambara n'umwumvikano muke urabyumva abantu boja kuri iyo migabane ya Buraya gukora intuzenyi ubwo buzi bwabo bw'ubukoroni boba bakeye kandi nizi ntambara twibukanye ko zidutera inzara bakabona guhunga. None wewe wibaza ko kubera iki Amerika buri mwaka itora abanyafrika 7,000 bagenda hari wewe abo banyafrika wibaza yuko baja he wibaza ko baja he? Nagira ndakwibutse yuko muri Amerika n'ubundi ku munsi ntihashobora kubura abantu 7,000 bapfa. Urabyumva? Rero ni ukuvuga ngo byanse bikunze bakeneye abanyafrika ariko abanyafrika baze kugenda hariya batidegembya baza kugenda hariya bafise kuko bajya abantu ntibakunda gukoresha umuntu afise byose bakunda gukoresha umuntu babonye ko agasembwa basugende hari yavuga ati nubundi sindi busubire urabyumva rero niyo mpamvu mwene wacu izi ntambara abantu bazirabe neza zirimwo inyungu nyinshi harimo ayo mabuye y'agaciro harimo ubuhunzi gutanga akazi ku ONG harimo ibintu urabizi yuko baca bagenda mu bihugu bagasaba amafashanyo ibiki n'ibiki bakazana ngaha ngo baje kudufasha urabyumva banza wumve bazana ngaha amafaranga bakajana mu mpunzi ngo baje kudufasha wewe nimba bakugaburiye uri impunzi ku munsi bakakugaburira ibintu bitarenze n'amafaranga 5,000 urabyumva shiraho yuko n'umuzamu baramuhemba hanyuma kandi wibuke yuko abantu bo muri ajya ONG baza gukora ngaha bahembwa amafaranga menshi cyane urabyumva ivyo ayo mafaranga none rero baba bagenda gusaba ngo yo gutanga imfashanyo nimba wewe baguhaye 3,000 kugira ngo bigushikire oya vy'amarundi wanashaka biza kugushikira vyari no kuvuga ngo bobo bamaze kwandikisha nk'ibihumbi 10 kuri wewe $10 wewe ugashikirwa n'ibihumbi 3 canke 10 urabyumva izo zose ni inyungu abantu ni kuvuga intambara ni business
intambara ni business. Ni ukuvuga yuko ikintu novuga ku mwenegihugu wese w'umurundi akwiye kuba ijisho umwenegihugu w'umurundi. Ndabisubiramwo ikintu ndakivuge neza. Nimba tumaze kubona yuko intambara ari business ku bazungu no ku nkotanyi kuko niyo yabazanye, hanyuma tukaba tumaze kumva ngo amakuru dufise kandi yo kwizera u Rwanda rushaka gukoresha Red Tabara kuza gutera u Burundi. Ico umurundi yokora, buri murundi akwiye kuba ijisho ry'umutekano wiwe n'umuryango wiwe n'igihugu ciwe. Banza wumve, naho vyopangwa 100% dutegerezwa kwama tuvyibukanya, tutegerezwa kuvyibukanya. Wewe banzureke kuri ico ikintu kijanye n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, naho honye no kwambara urwaga. Urabyumva, umutekano ni ikintu kibuza buri mwene gihugu w'umurundi abe ijisho rya mugenzi wiwe. Urumva, amurabira mu mugonga ati hariho akantu inyuma yawe, undi ati hariho akantu inyuma yawe. Twese turabanire kugira ngo tumenye yuko igihugu cacu, kuko nshuti nagira ndababwire bantu mwumviriza ibi bintu tuvuga kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, intambara ni business ikomeye cyane kwizi nkotanyi, cyane cyane ku nkotanyi n'abashebuja abo bo hakurya y'amazi, urabyumva. So rero twebwe dutegerezwa gukora ibishoboka byose, kandi abantu babimenye cya kintu navuze ngo yaravuze James Kabarebe ati aba bantu b'ababantu iyo bahunze cyangwa abahutu, reka tubyita abahutu, iyo bahunze batanga akazi, iyo bahunze batanga akazi. Rero nambora umuntu ukaba wumva wihagiye, uyu munsi uri mu mahoro n'umutekano, ujya uko ushaka cyangwa ugende ukibaza ngo hariho ibintu abantu bazoza guhindura muri iki gihugu cy'u Burundi. Icyo bakeneye ni ikintu cyo tuma bakora business yabo neza. Abantu rero bimenye. Reka ndakunganira, hariho abantu badukurikirana uyu munsi ashobora kuba ameze neza, afise ibikwegana muri murundi wese akavuga ati hari ibintu bidashoboka. Burya urashobora kujya muno munsi ukavyuka ubona ikintu cabaye, utazi ingene cabaye ubwawe ugatangara. Iki gihugu gifise kahise gateye ubwoba, niyo mpamvu ariko bavuze canyoheye cyane ati buri munyagihugu wese ijisho akanura. So je ikintu novuga rero, ikintu novuga, Imana twagize umukoshi tugira umubanyi mubi, ikanda kivuga uko ntakujya ntuzenya Israeli yiro tuvye ibana nakijya kindi Iran yiro tuvye ibana no mwasi mubi, ikanda kivuga uko nyine twebwe twayisanze dufise umwasi mubi. Uwo mwasi mubi tanke agihari, je ndakivuze kandi ndagihakije, tanke inkotanyi zikiri ku butegetsi, my friend, inkotanyi n'ibinebwe ntibakora, kandi abantu b'ibinebwe iminsi yose arasopa. Uzurabe umuntu w'umunebwe arasopa, aramena inzu, ariba. Ikintu cya mbere kizokwereka abantu bashaka mu definisi zino nkotanyi n'ibinebwe. Impamvu rero ari ibinebwe, nta kandi kazi bashoboye no kwiba, kandi umusuma ariba kongera akica. Kuko umusuma aje kukwibuka bugwanya, my friend, utamwishara kwica, siko bimeze. Abantu bakwiye kumenya ko twagize umubanyi w'umusuma, umubanyi adakora, umubanyi adashobora gukoresha umutwe, adashaka guhera ku busa hama ngo ashike kwijana. Oya, ashaka yuko wewe nimba wararondeye aza akabigutwara akaronka uwo miliyoni canke miliyoni 100. Urabyumva, atiriwe aja kugoka ngahere kuri 1 2 3. Jewe ndemeza neza ko u Rwanda rwa rugifise umupresident nka Habyarimana, zino ntambara ntazi bazihari mu karere. Kwa Habyarimana irabero l'esprit yo gukora, yarafise esprit yo gukora, yarafise esprit nk'iy'abarundi. Urumva, sinzi kare kubera nawe yari umuhutu, yava mu bwoko bw'abahutu, sinzi ariko ibihugu byose bitwagwa n'abatutsi siko bibayeho.
nuko bimeze rero ntabwo ari kuvuga ngo Habyarimana ngo yakora ngo kubera ari umuhutu umufrere abatutsi barakora none kubera iki bano bagabo badakora bajya rero impamvu badakora warigeze kumva Kayumba Nyamwasa avuga ngo Kagame mu mabarabara y'Ikampala ngo atangura kumubona ngo yari umu escrow yari umu escrow niko yavuze ya Kayumba yarabivuze yari umu escrow asinyira abantu amasheke adafise ntuzenyi yavure yarabivuze so rero none nimba haraho yagiye none nimba utwawe n'umuperezida yigeze kuba asinya amasheke atari ku ikintu w'umu escrow yamenyereye ibintu byo kwica wewe wibaza yuko ico gihugu kizogenda kigatera imbere urumva ni ukuvuga ngo inzira yo gutera imbere ni ya nzira nyene yarasanzwe yarakuriyemo arimwo niyo abona niyo mpamvu ubona Habyarimana yakoze bijya byose urabyumva atisha umuntu atagihugu abujije umutekano urumva atagihugu abujije umutekano kubera wewe yarafise esprit yo gukora yarazi nibyo yokora iyo ufise esprit yo gukora umenya nico wokora urabyumva ariko Kagame kubera yuko yavukiye agakurira mu bintu by'ubujura nimba yari umu escrow Jesse ibyo bintu Jesse je nabivuze byavuzwe na Kayumba Nyamwasa kandi Kayumba Nyamwasa baragwananye ku rugamba barazinanye 100%. Urabyumva Kagame y'Ikampala mu Buganda yakora akazi ku escrow. Urabyumva ku escrow abesha babandi Pierre Nkurikiye yama yafashe ngaha akaberekana ku mateleviziyo nibyo urabyumva rero nimba iyo esprit ariyo yarafise none wibaza yuko yaciye yiheba ngo nukubera abaye president ahubwo yarayidevelop arayiduza yashashamo professionalism none ubu ntubona yuko ubunye abakora uwescro agenda ahenda ngo jewe ngo FDLR undi mwa abanyamurenge kandi yarangiza akaja kubica kaje kabire nakana kabiri urumva ariko abikora ki professionalism ngo urabona ngo abatutsi ngo barabamaze akagenda kabica aba bakarasira bose akagenda abanyamurenge barabamaze akagenda kabica genda urukiza rw'abatutsi karasira rapfuye ryari urumva so rero nukuvuga ngo wewe icakora ni bwabwe scroll nyene ni bwabwe escrow nyene no yari yabaye umusoda ari umu escrow mwera yuko warumvise yuko Kayumba yavuze yuko yataye abasoda ku rugamba yari escrow na Habyarimana raba banza wumve no ku rugamba yaratsinzwe abasirikare biwe ngo baratsindwa acava mu Rwanda asharigiye acagenda kwinyegeza Kampala ahantu urumva ngira bagiye ku mugabo urumva rero uyu mujama nukuri nta bindi ashoboye atari ibintu by'ubusuma so guys turakunda cyane respect mbo mukurikirane Emotion Talent TV mukurikirane Linkalene ku Mugwa Media turakunda cyane mukore subscribe mu bisangaho hose kugira ngo tukuragize hama kandi ikindi naco uwifuza kudutera intege canke kugira iciyumviro adushikiriza canke kugira iciyumviro yotwunganira inimero barazibona kuri screen nko kuri Emotion Talent hoho hariho murabona izo nimero urashobora no gufata groupe ya ukafata izo nimero ukatwandikira tukagushira muri groupe ya WhatsApp y'abafana ba Emotion Talent TV komera